canda telefona wa muhungu natuka wa muhungu nabwira ko ntokundana nawe aranyitaba ndamubwira ni sawa yego ati haje wari wavuze ko ushaka ko mubana te ati jewe navyemeye acavuga sa wavyemeye acambwira ngo reka kunyumviriza nije namwirondereye none ndasubira mu telefone ati mbwira basi hariho hundi muntu arimwe arandondera kandi ashaka ko tubana mbwira basi yuko birimwo tubana cyangwa utabirimwe nigire ku wundi acambwira wa mukobwa uri kamajambo wambwiye wewe uri sira ati kandi je naho wantutse je ndagukunda ndamubwira nti nukuri jewe mbwira nejo nzinduke acambwira ngo kugira ndavyemere ngo je urazinduka naraye ndatekera muhira barambaza ndababwira ntibirya jo nzogenda atuzoja ati je nzogenda ati kuko nayisanzwe ndi n'umunyeshuri ati rero amashuri ari mu gutangura ntijo nzogenda bariyerurutsa ngo none mwana ngo ugomba ugende ngo kubera iki ngo vyabaye vyaraheze ngo ibiki aho twari tumaze imisi dushwana vya bintu byose nasaruye nasanze hera nta n'urutete n'uru na rumwe barazana ivyitwazo ngo vyarabaye nabi ariko abantu bakambwira barasaruye vyagenze neza kuko uwo murimo wari uwisango bagabo yarambwira nti twaragabuye ibiri binibi numva ngiza kandi gahinda ku mutima ndavuga ko ntaco ebaga mu gitondo nazindutse ntekera ndavuga nta ngombe ngirene nagiye nagende nk'ikintu cy'igishushushungwe mu mutima nka telefona numve ko anyitaba kanyitaba ngeze hanaka nkavuga ntuko biri kose arahava mbwira ngwingo je ndabona no musi ndarara mu gahinga umutima wadutse ngira uri mu bwonko mvuga nti none jewe homborera ho ndara nakano gashashi n'utuntu mu maboko jewe none ndabigenza gute ko ngiye njanya n'imizigo narapakiye imizigo nta makuru mufise ndamanuka n'ibiharage ndamanuka n'isoya wamengo ndahunze ndavuga nuko biri kose nibi niya nabibona ntaze kwitwaza yuko tutazoronka ivyo turya hagijero woribwira wariraye nshobora kukubwira ibi bintu ntubitahure n'umubabaro wavyo ndaza arambwira ntuze kururukira iwabo w'abantu ndabwira umushoferi tuze kunyururukiriza iwabo w'abantu kuko hari mu butagisaza arambwira amajambo ngo iwabo w'abantu ngo ugiye kugira iki mukobwa ngo kandi we wahora ibujumbura harivugira ivyiwiwe nani naratimbye ntacyo naronka nishura ndamubwira nti ntacyo wewe ninagera iwabo w'abantu uheze unyururutse turaza tugeze wabo w'abantu aransiga ndamutelefona ndamubwira aterega nashitse urihe ngo ndindira gato ngo ndaje kumbe wewe ntabwo yigeze yizera yuko vy'ukuri naje wewe yaracibereye iyo yarara cyambira ngo rindira ndaje rindira iminota 30 mbonera hetse umutima noneho ngo uraduga aho iminwa yumye nta n'igitumbura iki ngombe mpebe mbumusaza hajya kuri ngombe mbere umusaza hajya muri rombo nanje nta naho narinzi hari ubwa mbere ndahahonyoye ndavuga ati mana we nkazira nka mu telefone ugeze ngo je ngo ndaje isangiye iraheze mbona isaha irahetse ndavuga ati none yemwe jewe haba ati basi mbwiza ukuri kutaza nigiye arambwira ati abantu hari akabare ngaho hafi ukomande ivyunwa ndaza kubirira ndamubwira nti hajya musi hajya wabo w'abantu hariho akabare kari hepfo ngako ndagenda aho rero umutima nturi hamwe barampifana baraza barambaza ngo yikonje canke ishushe ndavuga ati nimufire mu mayi barampikanye irananira nayimira nkumva umuhogo urafatanye umutima wagurutse uri mu mutwe nkamubaza ugeze urihe kumbe nawe ntabwo yari bifashe ko biri seriye bivanye n'amajambo n'inaramubwiye mugakambwira nti jewe hamwe nimba Imana yarakunyandikiye jewe wowe nzogutwara cyane mbwa ntimbe buzontwara ye ko ngombe ndanidugira nigire kurabona kunze rero ndaguma ngaho mbona isaha ni nusu sahaje ibaze nahashitse saa 6 yagiye kunshikira hafi saa 9
ubwenge bwatakaye niyumvira iyo nja kurara narazanganye aho mfise urugunira Mana we Imana irihangana mfise urugunira rw'ibiharage rw'ibigori rw'isoya Mana we agaciwe karoma inza mbona araje ngira amaso yabaye 8 ashitse acarandamutsa arandaba aratwenga ashambwira waje ati none kumbwira naje ntitwabivuganye nshashoka nyene ndamusha ntitwabivuganye none wabivuyemo avuga make umugabo wanje avuga make nta mesha avuga ashi naho yo gukorera ikiba kigukorera kwaje muga ntuzopfa mwumvise n'ijwi rirenga arinumira acarambaza ati none ushaka tube ndamubaza ati none wowe wampamagaye utarondeye aho turi bube acambwira ngo narose inzu hajya ati nahandi ati narose inzu 3 ibi bintu rero reka tubibitse tubanze tugende ubanze urabe aho ushima inzu tisawa aranjana mu nzu ziri hajya ruguru wabo abantu mbona sindahashimye kuko hari mu rupangu rurimo abantu benshi nanje ikintu nari nkeneye nta nubwo nari nkeneye abantu benshi nari nkeneye ahantu no kumva akayaga kinjira tanduru nkaryama nkumva ko nduhutse ndahanka ndagenda no hepfo mu mirango ndahanka nza gushima mu gatunguru shimye mu gatunguru acarambwira nti rero reka dutere tuja mu isoko kugura ibintu tutagenda mu isoko mu Kinama turagura amamatera turagura nyine ibintu byose bikenewe kuvyo ntari mfise byo mu nzu hama turagenda bukeye turatorana vya bintu turabizana turabana bantu b'Imana novuga ati Imana yarahabaye twarabanye turabana ico gihe araronka akazi akorera ruguru akoreye ruguru yaragenda akansiga ngaho ni narabaye agatimbe ntavyo uvuga ngo ndi mu nzu ya jenyene ntavyo uvuga ngo iki narahera Mana mu nyuma datwara inda y'umwana wa mbere nayo basha ngira yari matiro uwo mwana yabagaye we nararyama nahera mu gitondo ryamye urumva muri jewe urukundo mu bantu nta muntu numwe nabona ko kwisakundana nta mugore izina ryo ngo umugore bantu b'Imana izina ngo umugore sinashaka kuryumva n'ubu kuri no saha n'ubuntu Yesu Kristo yangiriye kugira ubone umutima wanje uriyumvisa mu muntu ahantu Imana atangiye kwingirira ubuntu nkumva no kwizera umuntu w'umugore ngo tuba bagenzi kuri Fanny Ravine nawe nyene hari ukuntu nyene vyagiye biravangana ibintu bivangana nsanga yabaye inkora mutima mu buzima bwanje umuntu yitwa umugore Fanny Ravine numva turahuje kandi turamaranye igihe ibigaragara kuri kamera n'ibitagaragara kuri kamera twabanye mu bihe ngira sinzi ariko aho Fanny twari bwamenyane Fanny tumenyanye ejo bundi muri je bose niyumvamo abantu b'abagore siniyumvamo mu gutembera iki nirirwa mu nzu indigakura mama nkahigo ndi bubaze nkumva umwana atembagara mu ndakina ndabanyene ndabigikoko wamengo ndi muroberi urumva yo kinacuramya tokiniki ntavyo nkimva unje kubaza abagore ngo bigenda gute nkavuga ati nimba zobaho nimba tazobaho nimba zompitana nimba tazompitana ibyo seto ndabaho uko umugabo urumva yakora ruguru akaza rimwe akaza reri igihe kimwe aho nari n'umwana ndagenda agirisha amavagise byose ndakora ndaheza igihe kimwe rero indira mfata nibaza ko itarinda yanifashe byari bimwe ngira byitwa byo guhindura abavyeyi baca banyumva byari bimwe byitwa byo guhindura habanye hataragera mugabo umuntu yegereje ndagenda barampa imiti ndayifata iyo miti nandika ndayimana ihaheze indwi 2 atakiravamo ukanyuma nyene nca ndambara neza ndiyambarira ibaze niyambariye ibaze kwere nyene nayo mpoze nani mfise yari izimbye ndakubita mu ibaze yanje nca ndabwira umudamu ari hano yari umwigisha ahari Imana muhezagire kuko ibi byose nimwe ndavuga zovyumviriza ikiye bibaye ngombwa kumva yo bikunda hazoza bihere nabo ubuhamya
ndamubwira nti jewe hageze ko nja kwa muganga, arambwira nti reka ndaguherekeze, aramperekeza aca duhitanana n'uwundi muntu nyene ntiriwe ndavuga izina nabambereye ishuri, turagenda kwa muganga, ndagenda hambere baratwirukana ngo ntiharagera, ndagenda ha kabiri ntiharagera, ndagenda ha gatatu ntiharagera, ndagenda muri ekogarafe, nta n'ibintu vy'ama ekogarafe cane vyari bwagwire ngo utagiye kwa muganga werekane ekogarafe ngo ntibashaka kukwakira, ivyo ntivyari bwagwire cane. Nca ndakoresha ekogarafe, cambwira nti basi rero koresha ekogarafe, nca ndakoresha ekogarafe mwijoro, ico gihe twayikoresheje nka 2:00 y'ijoro, twagiye saa 11 y'umugoroba, muga ku mavuriro yose batwirukanye. Bamaze kunyirukana ekogarafe ndayikoresheje, cambwira ati rero arashobora kuvyara uno munsi canke ejo, mugabo mu mezi yiwanje nkuko nari nabiharuye nabona mengo ntiharagera, baca bavuga ntashobora kuvyara uno munsi canke ejo. Amavuriro yose baranyirukana, rurakomeza igise murakizi kirakomeza. Ngiye kwa muganga, kwanza ekogarafe banyandikiye bambwira yuko bari bambwiye iya mbere ninagiyemo bari habura 2 ngo mvyare, ariko iyo yizo saha mwijoro yo baca bambwira yuko nshobora kuvyara mu gitondo canke ejo. Aho rero ninavuye muhira atakintu na kimwe ntwaye, umva ninagiye niyambara akarato kanje gahagurutse ni baze nzi ngo ngiye kwivuza. Ngaho birakomeza bwije, kubera bari banyirukanye, nca nja kurara kuri uwo mumama aha kuri ETS. Ndara aravuga ati rero reka tuje kurara yo kwa muganga batwirukanye, nitwabona bikomeje turaheza tugirene tukujane kwa muganga. Mwijoro turigira kabiri baca baranjana kwa muganga, ngo sumu yamye ngaha, ngo uwo mwana ngo natwamufashe iki, ngo mbe ngo muri abantu bakuze ngo murashango gukurikirana ngo umwana ngo woherekeza ngo umwana ngo nkuwo ngo bahohoteye ngo biki, ngo umugabo ngo yahohoteye ngo umwana ngo nuwahe ngo ko batazananye, ngo nkuwo ngo nayo bari umugore w'umuntu, kuko bose kukurumva uwo mudamu wewe twabana wewe yarabona ko mfise umugabo wundi wewe sinzi mu mutwe w'ivyari bimurimo, kuko urumva ari n'umukozi wa leta, mu gitondo yategezwa kugenda hehe ku kazi. Agiye ku kazi acansigira wa wundi mudamu aba kuri ETS. Ngahigise kirakomeza, babone cyakomeje ni kera kwa muganga, baca bantera amaserumu yo kugabanya ibise, kuko vyakwitwa yuko hataragera. Barantera amaserumu ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Bukeye wa mugore twari kumwe nawe avuga ngo aratashe, eregandurutse yitahira, cansigara mu bitaro ndumwe. Sigaye mu bitaro ndumwe, abaganga bakaza bakambaza guze bo bazo urafise umugabo, ngo ndamufise. Aho rero narembye, napfuye urupfu rubindi nk'umuzuka, ngo ndamufise. Mubana mu nzu ibibazo bakazombaza ibibazo, ngo ubwo wewe ngo ntibagukuye kwishuri, ndavuga no aje naragiye ku mugabo. Aha amaserumu arandembeje iki, awo muri kumwe ari he, agiye hajya. Ico gihe umugabo naramurondeye kuko ari kukaza, aravuga ati rero ntabwo bikunda ko nca nzu bunyene, uraza kumbwira icyavuyemo, reka ndaguhe ndakurungikira amahera. Acandungikira amahera, uwo mugore aragenda arayandotirira, aca yanshira mu gashagoshi nyene nari mfise aho nari ngwariye, aca ashira ngaho. Acaragenda hanze. Hariho ukuntu ikeri numero za Rewo washobora kugura amayinite y'igihumbi ugaca telefone abantu bose bo muri Rewo ku buntu kuri ca gihumbi, nimba cari igihumbi n'ijana sinibuka. Acaragenda, urumva kwa mudamu wewe twabana yamaze kwigira. Wa wundi mudamu nawe acaragenda atora telefone yanje, acagura ya mayinite muri ya telefone yanje, acahera ku nimero ya mbere. Telefone babwira ngo kanaka muramuzi, urabavuze ntego turamuzi, agomba apfe, ararembye, agwariye hanaha, kandi nta muntu numwe bari kumwe. Arandikira ama message abantu bose bari muri telefone iruzura, abantu bose arababwira yuko ngo mbe mfe iki, fisinda ata n'umugabo turi kumwe, ata kintu na kimwe bantaye ndi jenyene. Ahengere dosiye yiwe yo kuntabariza arayihejeje, acarigira. Rindira umuntu ko twari kumwe ngaho, mbona ntawe mbona. Ngaho ndahaguma. Biranka,
nkakomera induru abifitiye abo bagwaje mu nyuma urumva ko mu nyuma muri maternité bari bankuye bagiye kumvuza ibintu bisanzwe urabandi badamu turyamanye batonze bifitiye abaje kubagwaza iki nkakoma induri rero kugeza yaho igise kiganza wa muti wo kuzimya ibise banteye koma induru urabagore bari hajya ngo reka kutumenera ngo amatwi ngo bagwayi ngo igihe wagenda ngo kwibamba ngo ako karibambye ngo ngusanga ari bwa bukobwa ngo bw'ibujumbura bwigira imaraya ngo butarakura ibiki ngo mugabo ngo raba ngubu ngo ngaho ngo urimo ngo uraza ngo dutera induru ngo reka kutumenera ngo amatwi ngo bagwayi tabaza muganga wapi nkababwira abavyeyi nimugende umuntu abarize ngo ngaho ngo nukome ngo niho womenya ngo agaciro ngo kiniza ngo kumuvyeyi rero biranka nyene kugeze yaho numva nshatse muri vya biro mutayobewe niho hariho umukobwa yari yaje kuraba nyene uwundi muntu agwaye ndamwinginga ndamubwira nti ngirira ikigwa ngo wa mukobwa we umperekeze urumva bari banambujije ngo sinze kuguma ngenda hehe hariya nibyashika nkaramuka nshatse kugenda muri toilette nze guhamagara umuganga ndamwingana muga nti ngombe mfe n'ukuri jewe birase no hava niyo nona mfasha untwaze serumu acara ntwaza serumu aranyumvira akagongo arantwaza ndagenda ndarondera ibyo nari ngiye gukorayo ndabibura kumbe cyambona ikimenyetso cindigize itanguye nabi murazi indi itanguye nabi abantu nk'abavyeyi mu cyamunyumva ivyitanguza incha mvayo nyene urumva nyene vyamaze kononekara geze muri yasare barabona nyene babandi bagore bose arimwo barantuka bambwira iki barabona ko habavye bace bampamagarira umuganga cyaraza bace baranjana n'ingoga muri maternité niho nacene bace baranyambura ya maserumu ibiki incha ndavyara umwana ndamuvye barambaza hewe zari impuzu twambika umwana sinzi uwuzifise namubuze uwo muri kumwe yitwa nde ndamuvuga izina bagenda b'abagore bagaca bitwengera abaganga none umwana tumwambika iki ntarenje nta mpuzu nta kigoma nta kintu na kimwe urumva ivyo byose byari hehe muhira rondera wa mudamu nawe urumva yibereye hehe yibereye mu kazi ntabwo ndi buzu ndavuga ati none yemeje ibintu ndabigenza gute babaganga bace barakorana barandonderera akantu kameze nk'akagoma barandonderera gahuzo ngira nka kujya kuntu nyene abantu bagenda kwa muganga bakapfuza abantu gasanga bibagirewe nk'impuzu ngira bazitaye bamuronderera akantu k'agahuzo nyene ntazi n'ifatiro ryako baramushiramwo umwana baranshirira ngaho barambaza ati none tukwambika iki nanje ninagiye niyambariye amabaze yiki bambwira nti rero rondera abantu bakuze niri impuzu wambara bangumizaho ndatelefona umugore ndamwingingerega jewe nabuze umuntu n'umwanzanira impuzu ndabira kana kava ku kazi unzanira impuzu gire ntaca telefona wa mugore yanta aterega ati wa mukobwa renga urumva ngo umugabo wacu yantelefona ngo arevye nangiye gutunganya muhira ngo ibiki ngo rero ngo yavyaye tego yavyaye mushira impuzu acaranzanira impuzu aranzanira ikigoma aranzanira irenje aranzanira n'igitenge n'agapira baraheza baranyambika kuko urumva yaba hafi kuri wa karede no ngaha kuntuzenya no ngaha kuri ETS urumva hari hafi aragira arabishikana abishikanye baranyambika baranjana ndaguma ngaho ndahagwarira mu nyuma umugabo yandurutse nyene naraharaye ndagumana nyene ngaho ubabare bw'umuvyeyi bubuzi ikintu ndamushimira naho yambereye icigwa yaragiye ararondera agatoke baranzanira umutima wari wasibye nari nararushe ngira sinzi ukuntu nyene meze ndajya mu nyuma rero ndataha umugabo araza arantora aramanuka yumvise ko navyaye arazana amahera barankura kwa muganga kuko ya mahera yose yari yaheze sinzi n'ivyo yari yakoze ibiki kugiki arazana amahera bararondera imodoka turafata imodoka turagirane barantahana muhira bantahanye muhira ndavuga hajya nyene ubwenge bumaze gusubira ku gihe natora telefone abantu bakaza banyandikira bantelefona bambwira ngo ivyo wagize ngo nibiki ngo vyakugendeye gute ngo uje kwiyahurira ngo kwa muganga ngo atamugabo ufise iki ndabaza ati habaye iki ngo hari umuntu adutelefone uku nuku ndarira ndavuga ati none nk'uyu muntu nk'ibi bintu yabikoreye iki koko ndavuga nti rero uyu muntu
nozohava ndamwibagira mu buzima. Izina nari nise umwana kujya kuntu nyene ukiva kwa muganga canke izina mwatoye ku mwana iki hajya hageze kuja kwandikisha umwana kuko twarajanye n'umugabo hajya hageze kuja kwandikisha umwana baca barambaza kujya kuntu nyene rero babaza ngo he muvyeyi ngo umwana yitwande ca nditarutsa nca ndamwita amazina ya wa mwana wa mugore Tehugira. Numva hari nari ngifise akantu ko kubika mu mutwe kugira sinzo have ngirane ndamwibagirwa. Inca ndenza ko ryazina kugira umugabo ntava kema na kimwe. Icatumye ndenza ko iryo zina ca yitwa amazina ngahe 3. Acamira ngo kubereke ngo iryo rya 3 ngo shize kutambwiye. Cenamubwira ntakanako ni naraye ndiyumvira mwijoro tica numva twokamwita. Acarabireka urazi ko bagabo atabintu bya serese cyane bakunda kwipanika mu mutwe. Acarandeka. Ndagumaho ndabaho muri ubwo buzima nta kibazo nari mfitanye n'umugabo gusa naguma mbona mengo umwe yandi umwanya azokwibuka amajambo namubwiye nte azokwibuka amajambo iki nkaza numva ibujumbura n'ubwa mbere ninde habaye ukazibona abantu ngo bagiye kubuzi nkimvira none ubwo buzi baja ko n'ubwahe nkafata umwanya maze gukira nyene maze gukomera umugongo mpe ku mwana nkagenda nkarondera nanje hano no kura akazi nkakabura nkavuga none nja kurondera akazi ko ntize nja kukarondera hehe. Ndaguma muri ubwo buzima umugabo nguma nyine numva ubwoba iki mvuga ata mwana umwanya azobona mbeho niya ntakomaze kutwarinda cyaye komaze kuvyara nzojahe umutima uri mu kirere mvuga nti manu mfashe kukanyuma rero muri 2014 itarike 2 itariki 9 z'ukwa 2 2014 naho nshikirwa n'ikindi cyago haguye imvura nkuko mwese mubimenyereye. Iyo mvura yari nkeyi mugabo je mu mutwe wanje ndibuka ico gihe uwo munsi umugabo araza kuko jewe nkivyara urumva kintwara nari munini nari nyene n'umuntu yavyibushe afise nyene umubiri. Rero akimara kuntwara inda ivyiyumviro ibintu vyinshi bitagira epfo na ruguru navyaye ndonda ngira hamwe mpakwa guhenuka nsigara nyene ndakantu nyene kari kwigufa. Ndamubwira nti jewe rero nubwo biruko ndakeneye kuja muhira ndabereke ko navyaye umwana undungike nyene nubwo nonze nta kibazo mugabo ngende muhira bambone. Umugabo arambwira ati nta kibazo nzo kurondera amafaranga. Arandonderera amafaranga ico gihe ayanzanira ari dimanche kuri izo tariki arambwira nti rero ndamubwira nti kuwa 2 nzoduga. Aranzanira igitenge arambwira ati n'umuvyeyi yakwibarutse yarakoze yaragize neza ko mbyarira umugore ati nawe nyine uzomuha igitenge. Arangurira iki wanje arangurira icyo nzoha mama arantekeranye n'ibintu byinshi. Anca ndamubwira nti mugare nawe umuhaye amahera impamahera turaharura ibikenewe ndamubwira nti impamahera nze gusonesha igitenge. Acambira ngo badasonesheje ibitenge ngo ntibavyambara ati urafise umupira candangira umupira nari mfise heruka kunzanira ati ivyo bitenge uzogenda ukunjisha hama wambarane n'agapira. Ndamubwira nti je no kuri ahantu meruka keriki je ntabwo nogenda mfashe ibitenge ntambaye akaburuzi urazi ko ivyo vy'amaburuzi byari biharawe cyane ino ruguru wasanga aradupira n'ibitenge bibiri. Ndavuga nti je ivyo ntabyo nshobora kwemera iki ngaho ndashavura ndamubwira nti ugomba nkemeshe ugomba nsuzuguze ugomba werekane ko muhira tambagabo nagiye kwikini ngene ubona nsanzwe naronze iki. Aravuga ati mana nje ati je rero urazogenda ushaka udashaka je ndahebye ce ndashavura. Nshavuye aca yigira gutembera agiye gutembera ndaja ahantu ndiyumvira kuko iminsi yose hagaze yaho numva ko no kwibagira iyo navuye canke no vyura gatwe naca nibuka ibihe vyanje vya mbere ce ndavuga nti none koko ko natabawa kanantwana nkanatabawa tukaba tukiri kumwe aha rero ndimo ndavyuraga agatwe rero ngombe ndamusimbe hejuru ku mutwe niba binkoreye nca numvisha vo muri jewe carira zimangana ca ndiyakira hageze saa 11 mu masizeri ataraza ce ndamutelefona ndamubwira nti sheri ati none ko ati uri hehe kwanza ishavu nyane nk'ivyiyumvira mu masaa 10 naramurondeye
acambwira ngo none gashango ko nabonye wanyakiriye nabi ngo nagiye kuba nditemberera ngo mugama umwanya ndaza ndarindira mbona ntaje mbona mu masizeri ntaje mbona samo yirageze ntaje cyanda mu telefone ndamubwira sheri vyaheze kutaza acambwira nturazi jewe rero bugendetse gukubesha urabona amahera twakoresheje ivyo bintu ni meshi nagira ubuntu ndo nk'abantu dukorana hamwe bari bafise imodoka baca bambwira ngo bampere ifite je rero nciye nduga jewe nciye ngenda wihangane kizoca tubonana ugizene uvuye ruguru ndamubwira muganga ntube wantwari ishava arambwira atoye ivyo vyari vyaheze cisawa mwijoro yahageze mwijoro haragutuvura ibintu natekeye ngaho amahera ni nabitse nyene yemwe mvuga nti kwa kabiri nzofata urugendo ngaho hageze ku munsi wa muri iryo joro nyene utuvura turagwa ituvura tuguye ari imvura irimo mu muturagaro mwinshi cyane muga kuri uwo mwanya aje akimara kumbwira yuko nashavuye nkamwakira nabi agacambwira ngo ndaza nashiye niga inama yo kuvuga nti rero ko hari ahijya mbona abantu basenga nkaba nanje maze igihe ntasenga hari muri serire atereka ngende gusenga ndagenda muri yo serire ndasenga mva y'umutima numvise ko wabohotse iki niho rero maze gushika rero namubaza agacambwira yuko yagizene yigiriye rero muri iryo joro utuvura rero tumaze kugwa harimo imituragaro myinshi nza numva uruherezi harimo sinibagije ko ari uruherezi ahubwo nagiye numva amazi amenetse ndavuga ati uko biri kose rero yinzu kubera hejuru bataraheza kuyipfunga ati nuruherezi goba gwinjiye mu nzu ati ndaraba telefone kubera ico gihe ndavye telefone ndayibura yari ku musego waho njyama ndayibura ngira ndarondera itoroshi ndaribura ya mazi numva tangiye kugera mu mavi ndavuga ati none uyu muserege woba wataye inzira nuwahe numva nyene muri je ntibinjemo ndakabakaba akamwanya gatoyi gaheze kuko urumva nani mfise umwana inza mbona imatera itangiye kuzunguruka ndavuga nti none ibi bintu ni biki aho rero narindi mu rupangu rwa jenyene kuko twari mu rupangu rumwe n'abandi bantu baguma bateraniye nduru batukana bagirane nyene inzu yari yabirukanye bose sigaye ndumwe numva ubwoba buranshishimuye umubiri wose mbone telefone ndayibuze mbone ntihabona nshafata imatera umutwe umwe nca nkwiga ntora wa mwana nayo wa mwana nca nkubita ku mugongo nca nja muri saro nca ndimvira ntuko biri kose telefone yanjira homvye ku mutima camvuga ati nakari yari ishaje tumugabo azocanzanira nshasha iyo nta na stress ndende nigeze ndayitako kuko navuga ni ati ko nubundi zo bitwawe n'isanganya kandi Imana ishima nkiyo nza kuyishiraho ku mutima cyane nari gusigara muri iyo nzu ati nakare telefone yari ishaje umugabo ni yabimenya ko bitagenze nkuko azocanzanira kandi gashasha nta kibazo telefone siniwe ndayitaho ku mwanya amahera nayo yari muri Bibiliya yari ku kayetajera amahera noduganye bikino koresheje cyangwa bitumwana ku mugongo ncamvuga ntereka nze guhamagara abanyi banje baze bandabira inyuma hamazi yazananye ibisigaye ejo nzanikira ibindi nzomisura nta kibazo cyangwa bitumwana ku mugongo na inambaye iduhuzu nyene two munsi nyene bisanzwe urumva mu nzu nta matara yarahari ntihanabona nta kintu na kimwe nari mfise muri kisha nje ndafata umwana nkubita ku mugongo umwana nshize ku mugongo ndavuga nti ngombe mpamagare babanyi banje ndogorora urugirwa rwa metalike nuguruye yewe gamwe bantu b'Imana ishano rirakwira kwisi nuguruye kuko nari mu rupangu ruteyeho mu myumbati n'ibigori nsanga vya bigori harera nsanga ya myumbati hatwawe nsanga ya nzu nari ngiye kuraba nsanga hanze amazi ninginagina hari miravyo hari mituragaro iteye ubwo abantu b'Imana kuva nakaba mwisi ndarajugumiye numva muri jewe ndavuga ati Mana ndakwinginze ndazenda umunyavyaha ariko unyongera umunsi umwe wo kubaho niryo jambo navuze nkiri ku muryango ndavuga ati none ngaha ninayitamwe waguma wumva ibibuye bibombora nabisekana ukumva abantu barimwe baraboroga hariya ukumva abandi barimwe baraboroga hariya umutima nyene kwa kuntu ninsanzwe naritimbiye nca ndatimba ndavuga ni sinitamwe reka ndindire navuze ijambo rimwe ndiganye ndavuga ati Mana ndakwinginze unyongera umunsi umwe wo kubaho simbaye ngaho nca ndogara
nguma ku muryango mfashe nk'uko mugabo ndabira he mu muryango ibiri hanze hajya nkejeje kugara mfashe ntuze mfashe igitashi najananye naco numvise mengo ni ikintu gituritse nkakuja kw'inkoho ngira nkakuja kw'igerenade caraturitse wa muryango nyene ndimo ndawugara inshanjanana nawo njananye nawo urumva umwana ari ku mugongo nibira niburuka ngaho turagenda urugendo rutari ruto yamaze aranjana aca nshitsa ku muhana wari hepfo yanje uwo muhana wari hepfo yanje hari ku kigazi rero urumva ibintu vyaraza bigaca bigoma kuri ca kigazi mugabo kuri wa muhana uruhande rumwe rw'inzu rwari rwabomotse bamwe banatwawe abandi bagiye hasigaye uruhande rumwe rw'iyo nzu iyo nzu rero ariko ku kigazi nanje y'amazi aranta nkubita umushibuka inca mpera kuri ca kigazi na wa muryango kuko urumva twajananye ko na wa muryango ngeze kuri ca kigazi ndavuga ati mana urantabaye aho ndakiza nkakoma induru ngo abantu baze kuntora ibiki baze kuntabara bankuremwo haraho wakomera induru ngo abantu baze kukuropora gute ibisuma vyari vyinshi barimwo bariroporera imizigo abandi biroporera ivyo bitwarira nawe uri ngaho urimo urashinyiriza ni muntabare mu njani iki bakujana bari bakwitayeho ngaho ndamara umwanya ngaho koma induru nabuze ikintu kihankura ngira haheze nk'iminota 30 natimvye umubiri wose namaze gutimba rwa ruhande rwa yanzu nabwo rwari rusigaye ruca rurabomoka rubomotse bica bigira inguvu navyo bintu byose byari byegamananye na ca kigazi na rwa rugazi nagwo nyene ruca rurasiduka ruca turongera tugenda tujanye bano b'Imana isi nisakaye nivyazogukundira uzogambirire gukora iciza buri munsi kuko ubuzima bwo mw'isi buragoye cyane naribira nkiburuka haraza ikintu gicumita ngaha numva ubwenge burataritse neza na neza numva burataritse kwanza iki kitaraza ndafise agakovu ngaha nari nafashe nk'uku ca gitenge ninatubikiye mu mabere naragifata nk'uku numva akantu karankevye ngaha numva karambabiriye sana ndavuga ati jewe ngombe ndekure mugabo ndatimba sinarekura kuko nari mfise umwana w'ikibunduguro iyo mfura yanje amazi yaraza akagwira amaze kugwira igitimbatimba c'umwana ino ca gitenge kigaca kiduga kikaza kudufuka ino mu maso igitimbatimba c'umwana inyuma yaguma reremba agenda nk'uku akubita inavayo yongera akubita hariya aho ndimo ndatwarwa muri wa muntu ndiyumvira ngo ndekure ndatimba ndareka hacaraza urundi runtu ruca rucumita ngaha aha mu gatondo murahabona hariho inkovu rurarandamura kweri numva ubwenge ndashishimona numva ubwenge burabwiye pe urubwira Imana Mana ndakwinginze mbabarira ni wasaba kunyegera wundi munsi umwe nzogukorera nzokuririmbira nzokwamamaza mu mahanga yose nzovuga ibyo wankoreye nzovuga na byabindi na bwabuzima bwabundi na bwabundi wandenganije nzobibwira abantu bihane nzobibwira abantu batabagwa nyongera umunsi umwe Mana ndakwinginze ntazindi munyabyaha aho babare burandembeje haraho wasama umusenyi urubuye ibyondo mu kanwa iki mu matwi hakaziba hacaratse urundi runtu hacaraje urundi runtu ruca rurafata nk'uku urumva ibiti byarinjira bibuze ico bifata ruca ruraza cyandagirirwa ubuntu ruca bufata agahuzu n'inambaye munsi ruca rurataburana n'inyama rurataburana rurajana ruranyambura uduhuzu n'inambaye mwose n'inyama rugenda rutwaranye haca haraza urundi numva rufashe kwibere rurakase numva umengo n'umuntu arimo aragukerera wumva haca haraza urundi kwibere ruraharura kweri
Imana itabura uko ibigenza. Yarumvise ukuboroga kwanje. Nimba yariyumviriye ko ibi ndimo ndavuga uno munsi nzohava ndabivuga, sinzi icyo yafatiyeko, yarantabaye. Ikifata y'amazi arahanta aca ntahantu barimwe barubaka inzu, urabona umushinge itarahe bagiheza fondasiyo, y'amazi aca arahanta aca nsuka kuri ya fondasiyo kuko urazi ko umushinge uba uduze hejuru. Y'amazi aca arigabura, amwe hirya ayandi aca yigabura hino. Aca ntakubiziga bitatu by'abagabo bari bapfuye, bavuye mu modoka ino ruguru kwa Busigo, bari mu modoka ariko baza gushika bapfuye. Y'amazi aca ntamwo. Naragumye ndakoma induru, abantu baranyumvira impuhwe kuko hariho abemera bakagutora, hariho n'abakurengana barimwe barironderera ibintu byatwawe, imizigo. Ndagirirwa ubuntu barantora bankura aho hantu, baja kunsabira ahantu noshobora kuja. Aho impuzu nsigaranye kagatenge kari gahetse umwana, aho ndi gusa nkaguma nkoma induru, nimumpe impuzu nambara. None bazimpa bazikuye hehe? Nkataka hariya, nimumpe impuzu nambara. Kwari no kugoranira ubusa, ugonde rwari rwanyambitse kuko naho wahagarara uri gusa ntawo kubonye ubwambure, ivyondo, imisenyi. Nko mu mutwe ho nta nawe wamenya umutwe w'umuntu umeze gute, ariko nkaguma ntaka ngo nimumpe impuzu nambara. Nkaguma ntaka ngo bampe impuzu nambara, nabo ntazo bafise, nta naho bari buzikure. Baca baransabira umuhana wari wasigaye, ntibumviye n'impuhwe jewe, ahubwo bumviye impuhwe umwana. Wa mwana yari afise ibishatsi vyiza vy'irende vyakubita ino, ariko ivyondo vyaje muri vya bivanda vyapakiye ari nk'ikaburimbo, vyapakiye ku buryo utabona n'umushatsi w'umwana. Umutwe w'umwana ngira usigaye ungana nk'uko. Rero baca bumvira impuhwe umwana, baca bampishuka kuko nta bintu bari basigaranye bivanye nuko ari wo muhana wasa n'uwasigaye. Baca bampishuka, inca nzingiramo umwana. Umwana naho wamurya ikinuma ntiyakakaza. Umwana yatimvye kubera imbeho, aracari n'akayoya. Naguma ndira ati Mana ndakwinginze nimba wansigaje, unsigaze n'umwana wanje, nimba ubona nzobaho n'umwana wanje abeho. Ndakwinginze Mana ntureke ngo umwana wanje apfe. Naguma nje kumwereka n'abavyeyi iki. Neze na neze umwana ndabona ko vyasa, ndahava hembuka. Niho nacambwira umukobwa yahaba, ndamubwira nti ntiza telefone. Biba ngombwa ko mbwira umugabo, ndamubipa. Arambwira nti nta mayinite mfise ariya yo kubipa. Ndamubipa ni mu masaa sita y'ijoro, bipa. Namuteye stress kuko ntiyarazi ni wariwe, aratelefona arabaza urinde. Ndamubwira uwo ndiwe, habaye iki? Ndamubwira nti reka twatwawe, uruzi Gasenyi rwataye inzira, abantu bapfuye benshi, twatwawe n'aha hantu naho Ramba hatwawe. Acambwira ngo uvuze ngo iki? Ati ibyo ndimo ndakubwira niko kuri, kandi umwana agomba apfa, ntabwo umwana yikoma. Acambwira ntumviriza ndakubwira wa mugore ivyo kinata, uruzi rwa Gasenyi rwagutwaye urihe?
ubu rero nagusigiye amahera rero ibujumbura ni habi wace wishinga abantu bibujumbura bifata nabi iyi mvura yagiye kugwa igusanga umvise rero ko ntataha umvise ko ntaraye uca wigira mu zindi nzira ziwawe kumba ufise ingeso y'ubumaraya aca arakupa telefone aca sigambwiye ngo ni yapfu cumujya njanibuka na rya jambo muhira bambwiye nti ubu uzopfa ucurya ndavuga ngo basi ngombe ntangure kurya umwana ati ngombe ntangure njye navyaye numva agahinda kuzuye umutima hageze mu masaha 6 umwana nza mbona arakanuye abo twari kumwe dica twibaza ngo aracikanye rero arakanura umwana arafyura amaso baca baranzanira amazi banyogereza ibere rimwe aho ni namaze gutimba amaraso yamaze guhora aho bakora ko ku mubiri hose hahiye nkominduru arubushe baca baroza ibere rimwe wewe urumva umwana ntabwo yarize nta kintu na kimwe yagize ntibaramuziburuye mu matwi bamwoza no ngaha mu maso ahasigaye ico tuzingira mu ishuku uko nyene kuko urumva nta namazi twari gushobora kuronka ngo twoge umwana tuzatubona arakanuye baca banyogereza ibere rimwe ritari ribabara baca baramuha tubona umwana rose tubona umwana arahembutse atarahembuka yongera ara telefone oya ntiyabaye agisubira ku telefone nje ndaguma ngaho ndarindira mu gitondo ca kare abantu mu bucagucagu bazana imisegetera abapfuye bajana mu kidumbugwe abantu bazaho mu kidumbugwe mu Carama abapfuye baragenda bagatondekesha abagihema babatwara mu misegeteri urumva ambirasi zaratora ziraruha imodoka z'igipolisi z'igisirikare baraza bagatora bajana bamwe uraho babajana kuri hopitale uraho babajana kuri wa Karede ibintu byari wari umunsi mubi abantu bahuye n'ibyo bintu mwihangane ibyo ndimo ndavuga Imana ishimwe kwinshoboje byahora bingora kubivuga byose ku murongo kandi ibyo mvuga gatunguririho abo twagiranye ibyago bariho abari inkuru mpamo impamvu byananteye no kubivuga ejo bundi hari umuntu twahuriye kwa muganga acambwira intahe y'ikintu nashinze ndaza kuyibabwira mu kanya acambwira ngo by'ukuri bijya bibari ibyo ngo canka bari filime nje namubwira nte ati uwo muntu yoza kuronderera ubuzima kuja kubesha byo mwunguriki atari filime no yikinika ba filime ati hagibona nari muri filime nje ndamureka muri telefone yatswe gusara acara cabugufa caranuma acava ngo vraiment ngo umutima wanje ngo mbabarire ngo ntavyo nari nigeze nemera ngo yuko bijya bintu byo ndamubwira nti Imana ndayizi gusumba uko wowe nimba wowe uyumva mu matangazo jewe yarashitse iraza urumva ndimo ndakubwira Imana sinzi ukuntu no ikubwira mengo no gutera serumu kugire wumve ukuntu Imana ikora n'ukuntu itabaha narabibonye ndi umugabo wo kubihamya ewe mu gitondo bamwe babajana mu misegetera nanje ndagirirwa ubuntu barantwara mu modoka baca bantwarana na vyabiziga batora ahantu byari byamaze gupfa hariho rero wari yapfuye rero abambye nkuko amaguru yiwe ameze nkuko urumva kubera ari yamaze kudadarana nta kuntu bari bwegeranye baciye bakubita mu modoka abambye nyene nkuko jewe n'abandi bantu nyene bari bameze nabi duca twicaramwe hagati ya ca kiziga baca baranjana kuri wa Karede banjanye kuri wa Karede baranyakira barabanza bakatwoza baranyoza baje kunyoza barampa agatenge baranyambika baca banza kwitaho umwana baragenda barahomorora mu mutwe kumutwanga nuko kuvyo wabonesha amaso wabona ko umwana yoba amazi yayanyweye menshi ubwonko ngira sinzi ngene byo byabaye umutwe wavyimbye baragenda umwana barahomorora wagonde byabishanga barahomorora mu mutwe baroze umwana asigara ameze neza
igitangaje ubugombe bw'Imana basanze umwana nta mazi yanyoye nta gikomere kimuriko wamvugiye ngo Imana basanga umwana nta kabazo na kamwe yagize ku mubiri wiwe umwana basanga aradora baca nanje baramvura aho nyene aho bagushikira urumva ibitaro byari byuzuye hanze ku kibuga hajya kuri wa Karede we abantu barashika mu kantu bagaca bubaka ihema nimba muri nka batandatu bakabaha akarago bakabaha indobo bakabaha agasahani uzorirako byose nyene bagukurikiranira ngaho gasanga umuntu uza yamukinjiyemo muri nka batandatu. Imana ihezagire kuri waruce baragize ubwitange abaganga baragize ubwitange iyo tariki baramvura barampa imiti umugabo rero bukeye inkuru mbi ntiyoberana yumva ku iradiyo ati ahantu runaka Gatungura arayigize ikibazo harayaguye ishano iki avyumva cayibuka y'amajambo namubwira umutima uramwankira urumva ntiyarazi ko umwana akiriho ntiyarazi ko yapfuye ntiyarazi ko nkiriho yibuka bimwe yambwira bishobora mwanka mu nda cazindukaza azindutse haza agere kwa Busiga asanga ibarabara ryacitse ashava kwa Busigo n'amaguru no mu Gatunguru agera araba hamwe twahora tuba asanga nta nuwo menya ko yigeze inzu araraba ari bubazende abo twabana ntabahari ahamwe twahora tuba ntahabona harurubuye ngira ngo rubuye barumenye ngira gwaravuye mu ibeni yuzuye y'amabuye ewe umutima uramwanka arahangayika atangura kuja kuri wa Karede yahereye kuri hôpital militaire ararondera kukugiye kurondera wawe barakwereka urumva ugiye kurondera wawe babanza bakakwereka ukaja kurondera mu biziga ukagenda ugafukura ikiziga cyambere byose ukabimara uri murarabu wawe wabona ntumubonyemwe ukagenda kwa muganga wabona hariho nabo babuze irengero ararondera acansanga kuri wa Karede akimbona cararira aravuga ati mbabarira ntabwo ntaninzi vyabaye abona ndacyariho umugabo Imana ishime ko kayitubonanye baramvura ndakira nkize sasa hageze reko nta umugabo amahera yose ni deni yari yajyatse byasaba yuko agirante dusubira gupanga inzu isafuriya singira ikiyiko singira ikintu nakuye mu nzu ni cya gitenge cyonyene cyari gihetse umwana ngaho acarambya nti rero sheri urabona nako ndibo bigenze kuri wa muhana narindiko baranyumviye impuwe barampa urupira wamengo ni nkuru kanzo gwagera nko ngaha n'ijipo nyene isanzere kuko abimpaye yari munini nanje ni naramaze konda ndi gato cyane ino ijipo nawe bufundike nk'igitenge wa mupira nawe ugacikora ngaho ufisi zose rigarukira nko ngaha aho ndi kwa muganga nkize baravuga ati rero ni mutaye sifisi yo ndi butaye nta mara yo gupanga inzu twari dufise umva ari yamaze kwa kanideni mu kazi kugira ngirente nduge ya mahera yose agizene yatwawe acarambira nti sheri je ndafise abagenzi reka ndagusabira itike ugende muhiri wanyu umarayo y'ukwezi nabo bumvise ibi bintu vyabaye cyangwa umarayo y'amezi abiri hanyuma uzocuza uzosanga niyungunganije narose amahera yo gupanga inzu hama uzocuza ye baba we ese iryo jambo ngo ndaryumve numvise umutima ucitse ndavuga nte mu mutima nduge muhira hahandi niraba yajipo niraba wa mupira niraba nta kintu na kimwe fise imbere n'inyuma ndavuga nte ba bantu ndabatubuhoho sinobabwira ngo habaye ngo ibyago ngo natwawe sinobabwira ngo nanifise umugaye cyambere kimwe umugabo ntware bwabone ikindi sinarebwigerenja ikindi nta nkwana bagiye kunywa ndavuga ati mana tangura rendido namba mana
ko waruzi bibinshikira ntiwapfumureka nkapfa basi jewe nkavaho riramarira ngiramwe ntigeze kubona ndagirirwa ubuntu umugore natangiye gushikira ko mpangiye nawe hitwa twagwanye yari yabuze umwana harapfuye abantu mw'Imana ibaze jewe wari hirya yanje nkuko yabuze abana 3 haruguru yanje uwo hasigara umugore n'abana umugabo arapfa hirya yanje nkuko naho hasigara umugabo n'umwana kuko bari bafise umwana umwe hasigara umugabo n'umwana umugore arapfa hepfo yanje uwundi abura umwana je nije navuyemo ivyo vyago mwumva ndarira ndavuga nti je sindi busubire muhira ndagira ubuntu rero wa mugore ntaho rampangiyeko twari kumwe no muri ako gahema batwubakiye batuvura twari kumwe acara nka gusubira gutaha mu gatunguru yase gutaha mu gatunguru acija kwa kindaro acaranyumvira ikigongo risha turajana kwa kanindaro aho yaragiye kwa kindaro bakatugaburira bakagira nti uko ninase kuja mu mahema kuko ari yambwiye nti yampaye amahera ndamubwira nti je sinduga acambwira nti ukabona utaduze je nca ndakwitinda yayibujumbura ikindi naco sinzosubira kubana na wewe ikindi ucunyibagira bocumbwira uwo wundi muntu agutunze kwa niyindi ndamubwira nti basi rero nje wanyu arambwira ati wacu oya iwacu ntibyo bavyiza kurusha je iwanyu baranagukumbuye iwanyiki ndavuga ati mana we wa mugore cyo turajana mu mahema ari yambwiye nti karamukugiye mu mahema jewe sinzosubira kubana nawe mu mahema urumva mbandarukize sinajayo ndaguma nganda bana n'uwo mugore cyo yajya nico naje cyo bamuha nico twasangira ndabaho umwana arakura ijoro ryagera ntitwaryama umutwe wanje ukarara wiyumvira urugendo rwanje uko nakuze aho ngeze nkazorira amarira aranduka arakama amoso zatarakama ku maso ntaciburabona ndagumaho munyuma umugabo arambaza urihe ndamubwira ati ndahana kaje nsavye indaro na wa muntu dupangiye ubwa mbere yumva ko ari we turi kumwe andukarariye amacaranze namara ati imbere n'inyuma mfise amahera aya genda urondera inzu nimba yironka nimba utayironka ivyo birakuraba je nakubwiye uduge jewe nta buzima mbona nishoboye ya mahera nari yaranjije fata mirango yose rondera inzu iki gisagara ca Bujumbura buri inzu yayo mahera bura ndavuga ati none mana nje jewe ndabigenze gute kukanyuma mu birenge navyimvye urazi kumara imisi 2 urondera inzu ca ku muryango umwe urondera inzu nazi inzu zari zabuze batwaye mu gatunguru bose bari baje bifitiye amahera bazifashe zazimvye icandondera akazu kagashamborete chansanga gatubiranye na ya mahera neza yavasi yameza biratarenga ntarenguke aho nta sahani nta kiyiko ntaki ndose uduhera naragenda nkajya cyangwa nkanywa amata umwana nkamukorogera kabuyi ivyo bikaba biraheze sinaronka icyo ntekako nkasaba imbabura abo tubana mu rupangu hariho umugore bantu b'Imana n'abagabo barashaka muri urwo rupangu twarabanye n'umugore mugabo mufise ubahwe asha Imana irihangana uwo mugore yaratukana uwo mugore yaragayana abantu bo mu rupangu usanga yarabifatiye yarashobora guhera mu gitondo agaca afata impunzu yarazifise vraiment yarafise impunzu agaca afata ya migozi yose iri mu rupangu agafata impunzu zirumye zose akazisanza agasora ikivariza agasanza agahera ku muryango ku buryo wihenze ukanayicako yakubwira nti ndagutozaka jehore ningene nibereye gato yambwira nti wewe nzogukubitisha gatoki kamahera nasaba imbabura agatwenga yarafise televiziyo nanje nta kintu kimwe ngaho muri urwo rupango office imbabura ndinda gusaba singira n'igikombe niwe nawo mwamazi kubuzima burankubita ishure mba naritanguye kubitwa n'ubuzima kugeza aho turonka amahera y'igikombe ayisafuriya yiki akantu kamwe ariko Imana yabanye nanje muri urwo rupango ndandoroka ndagirirwa ibakwe ndahava simpaha nasubiye mu gatunguru kuko niho vyagirane vyari vyoroshe
ubuzima urumva ntibwari kirenga cyasubira kwa mu gatunguru ndahaba mvuye mu gatunguru rica twanduruka cyanja kuba isororezo aho urumva uwo mwana yandurutse akura aracuka cakiguma cyo kwibere baramvura kirahera ari kwibere yaramaze kononekara nk'abantu bamaze kumviriza inkuru yiwanje niyo mpamvu vyanavuyeko kuba ntosa abana ariyo mpamvu abana ubona bagirane banywa amata amabere aciye aviramo kugirane kononekara bivanye n'inkovu nini fise ngaha kwibera ndagumaho umwana agira kabiri niwe hatwe kumfirako ariko urumva ko twabayeho umwana w'imfura arabaho n'uwo ugira kabiri ndamuvyara turabaho muri ubwo buzima turakomeza turabaho mu nyuma kazi karuguru arandiwe karakavako aragaheba tuba ngombwa kurondera ukundi twobaho turabaho niho twaba aho isororezo naho nyene navuga nti ni mu muriro udashira asha burya ibigeragezo bihindura isura ariko ntabwo bihera ku muntu niyo mpamvu ikibazo cyose wowe urimo no gusaba ngo wihangane kandi ukomere ushikame namye ndahaba abana bakampera abana ishano bakandogera abana ishano abana bikanka ko bava aho bari abana baranzingamira ko abana nanifise abana beza iki barambera ko nabi munye mu maka barafungwa yamaze imyaka 2 ugo rugendo bantu b'Imana igituma nshimira mama na papa ati mwarakoze kuba mwarakoze vya bindi bampaye gukomera amaze gufungwa mfise abana 4 mfise abana 2 bintahekana niba abana batonka niba abana banywa amata ivyo bihe ndabibamwo ndahura n'amageragezwa abona ko ari abagenzi baramperako abona ko ari inshuti mwishengero he baramperako nsigara ndi gati kaje nyene ariko mu mutima wanje nkavuga ati naho mwompemukira natangiye guhemukirwa nkiri umwana bimpa gukomera bimpa kwihangana kuba muri ubwo buzima ndabubamwo ndateseka ndagwana intambara hirya no hino Imana iradufasha turabaho yanduruka aravayo hariho abantu umuntu abwira inkuru ugaca usanga muri commentaire ntibayumvirije neza ugaca usanga nko muri commentaire ari umuntu ambwiye ngo none yarataje ucanke ntiyatashiki yaratashe 2022 urumva ko aheze imyaka 3 yaratashe yafunzwe 2020 nkiri mu bwiba bw'umwana agira 4 ndabaho isilamu hindukana ndavuga nti wasiwe si ubwa mbere haragera igihe nkarira nabona bajya barampemuke nkavuga ati ibi nibisanzwe narahemukiwe narababaye ibi nibiza kunsongera nkumva ndemye nkavuga ati Mana wowe abanye nanje nacagiye nubu nabari wowe usanga nabari wungumbira nubu mu buzima bwanje birangora kwizera umuntu ndashobora kwizera ariko undi mwanya mvuga bw'abantu uko narahahamutse ariko nkavuga ati Mana warakoze babavyeyi batancana muri ibi na biriya ubusimba mpagaze Imana arabanye nanje ndashikama kugeza ku ntambara irangwanirira arataha hajya tashe amaze nkindwi kuko urumva na n'umudandaza naridandariza nyene utwubanje kugira nyene ngirene imbeho amaze gutaha hajya haheze nkindwi urumva ko abana bari 4 imfura yanje ya mfura natwagwana ku mwuzure ya mfura Imana yandokorana nayo ico gihe nari mfise umukozi mashasha rero urumva naho yari yaje sarari guheba akazi ndagenda kwibandaniriza business yanje ndagenda ndadandaza telefone hariho ukuntu nkunda kwishira muri silence kuko barambujije inze nirinde nka kujya kuntu usanga abantu hafise udupochete bagafata telefone bakayishira nko ku mutima cyangwa gasangira ahantu hafi ishobora gushitura rero kwa muganga barambujije ntuze wirinde ibintu nka telefone cyane kuko ishobora kuguteza ibindi bibazo bivanye n'ukuntu nivyo bintu wahuye navyo telefone yawe wiyaranje ukuntu uzoyitunga hajya rero amagara rutamajana je telefone yanje igihe cyose ibiri muri silence ndagenda maze kugenda ndakora ashico gihe nararosa amahera gaye
wamenga abakiriya nabo bantu naradandaje amahera ngira telefone nta no kwibuka gukora ko ngo ndanarabe hajya hageze ku mugoroba ntashe hajya hageze ku mugoroba ngo ntahe sanga telefone yanje yuzuye amapere ni nk'ibihumbi numva umutima ngo vutu nca telefone umwe ndamubaza Aroni sawe wandondeye acambira ngo twakurondeye warihe ndamubwira nti nari mu isoko none habaye iki acarambwira ati kwine yahiye ati kwine nte ati nkanura ati none nka kwine yahiye bigenze gute ati acenamaza nti yahiye acambwira ngo yahiye ku maguru ngo mugango vyaheze cyamvuga ati mwamushiye ko kwagasukari atego twagushiye ko kwagasukari n'amamesa kubera nyene nama numva ntubushe buragira ati urabupfuvya ndavuga ntati sawa ati narumvise ati yuko ati numukoyo babumenye koko atanu umuntu yahiye ati bica bipfuba ati nawe ni mumunshirira ko cyambira ntoya ati vyaheze ati sawa rero ati none umukobwa ngana nkuko ati none nk'umukobwa ngana nkuko yarahiye bigenze gute ati je mbere ati nayinze ati ni wa muhungu wanje mutoyi ati nayo wewe ati wowe ni kubara kwega ingorane gusa niyiziye mu mutekano ndava mu isoko ndatama mu mutekano ngire ndashika nsanga umukozi ari ku kilometero hariya nsanga abantu bicaye utwana twaje twagandagaje twicaye iki aho umugabo urumva nta telefone yari afise yaruko nawe ntarashika awe ishikira mu nzu numva inzu yose inuka womengo n'umuntu afashe ingurube ikintu ze igikoba c'ingurube yababuye numva inzu yose inuka imibabwe ndavuga ne bagire baramunyereka nsanga Yesu we yewe musi w'ishano baragire baramunyereka sanga umutwe umwana ungana ubu nsanga ntabona haryo baza ngo vyagenze gute ntuburabona ndabaza yabaye uko kubera iki ngo ni muto yiwe yamuturiye ndavuga ati none jo ngirene none bamaze kumbwira ko ari muto yiwe yamuturiye none nkori iki uko nari naramaze kubora hari igihe umuntu aborera indani agashambara karahisha umuntu ashobora kugenda yaraboze ninyo zaratarutse ngira zeba zigatarukira ku gahinga ariko wamubona akabona ko uwo muntu yuzuye amahoro kumbe yaraboze yarabaye ubuye kuko nari nsanzwe naraboze ndavuga nti kubera ko abantu ari babi batanjaniye umwana kwa muganga hacaraza umwe acambwira ati mada atumviriza ndakubwira ati uwo mwana nuhirahira ngo umujane kwa muganga nagashushuru bamuroze ati babaroze ndavuga ati uyu muntu handogeye abantu barabaroze bankagufa namira kuvuza amashano namira kugirane ati ura naho baranshushuriye abana kwene nibo nyene bamaranye none mutoyi ko yaturiye mukuru je ndabigenza gute ndavuga ati mana yanje je ibintu ndabigenzane ndaja ngaho umwana yavyimbye nganuko barambwira ngo ukamujana kwa muganga cyapfa uwo muntu arambwira nti timba ntujane kwa muganga ndavuga ati none umuntu ameze nkuko je wenda mugenzane arambwira ati nubundi nubwo ameze uko uzopfuma umutunga ari ikimuga kirutimva hako woja kumuhamba ndafata wa mutima ndawuboha ndasubira ndawuboha icyo bakubwira kuboha umwana nshiraho umwe yararyama arasha tumushira mu kantuzenya umukumba kiwiwe umwe aragenda akaryama ubundi agacunga turindiriye ko umutima ugirane ureka gutera ukumviriza ko umutima ugirane ureka gutera w'umwana
yari umukobwa arakuze ari mu myaka 10. Umwana mu muzuru akaguma hakoragurika ibintu vyera, bukeye mbona ntapfuye, jewe nararyama, Isaka baracunze agatiro kantwara nkaryama iminota 5, umutima kanka, kurya biranka, inzu yose iranuka, ndaja ngaho mu mutima wanje ndaboha umutima, ndasubira ndawuboha umutima ndawuzirika, kugeza yaho numa. Numva ikintu nakubwira ko numa. Umugenzi sinamubwiye kiretse ababibonye, naranumye nkuko nyene nari nsanzwe nari yakiriye ndanuma pe, harya ukoma induru ntuburabona, ndahiga n'umunwa ukoma induru ndawubura, ndanuma ndiyakira taha icyo ndindiriye umunota ugere acikane, hama mbikire inshuti n'abagenzi ndababwiye ko ari kuja ku maziko. Ndaguma ngaho wa muntu acambira ntigende urondere ibijumpu, urondere ubuki, ikijumpu giturire asha kibubufu, hama ucifata ahantu hose uzurabona haguma hamima amazi uko yaguma tuta, hatoboka hatobotse hacaba ikiguma iki, ati ucuzura kubitamo ati bisigaye gende ugure imiti y'ubabare, muga kwa muganga ntumujana. Ndavuga ati n'ubundi ivyo maze kubona sibike, ndatimba kwari nko kwiyahura, kuko ari nka wo mubonye ngo umugumane mu nzu byari bigoye. Ndaguma ngaho, hanyuma wa mwana turagumaza ngaho mbona ntapfuye, umuntu wa unuru wari gwashe umuntu utse, rumwe rugerezino rundi rugerezino ntari bwonke ntari burye, mu kanwa amenyo nyene ubona yafatanye, hariho kwifira, nkamuraba nkumva nteye ubwoba. Ndagenda turarondera agaserenga, ari ukuntu utwakoroga ubuyi ugaca ugafata ukagakwega, hanyuma ukiyaranje ukamubwira kasama bukeyi, ukarungika akabuyi canke agatoko kagasya kakagira ubuyi kugira ashobore kurya. Ndibuka igihe kimwe Fani aranyandikira arambwira nti Costa ejo tuzokina, harimo harakinwa mengo filime umupfakazi, yego arambwira nti ejo tuzokina, ndamubwira nti sawa nzoza, ariko nzoza ntevye ndagwaje. Ugwaje nde ntikwina aragwaye, agwaye ikikonso aho ntiwozinduka, ndamubwira ntego mabuja nzozinduka, mugabo kwine yarahiye, acambaza ngo yahiye, ndamubwira nti sivyo kuvuga, cavuga ngo Costa. Fani arambwira ntariko konso, wendaze kukunda kwibikamo mu ibintu vyawe, ibintu vyishi iki, ati mbwira, cenda murungikira ifoto. Nako yaciye mu bibazo Fani, umutima wo gukomera ntawafise kweri. Emwe ngira nari kuzomara igihe kinini ntamubonye kubera ahantu naba hari hagoye kuza. Nagiye numva ngo ejo ntuzoze, acambwira ngo Konso ngubwo wanguri n'umutima hakoye, ukuze uje twamwe turavugana mu ibintu ngo nk'ibyo Konso, uvise ngo ikigeragezo ngo kingana ngo aravuga. Ndamubwira ati none ndakubaze ko vyabaye, ushaka mpindura iki? Konso wengira nturi umuntu, Konso wengira nukomeye, Konso wewe ibintu nk'ibi. Urumva biranka kwa vyiyumvisha, aravuga Konso rahira, Konso kuje wari muramvugisha kuva twakavuganiye, Konso ukanyemera na shooting yaje ufise ikibazo nk'ico Konso. Ndamubwira akunda kunyihamagara ngo nitwa Konso. Ndamubwira ati none ushaka mpindura iki? Vyabaye mwana wa mama, ntuzi ko maze kubabara kenshi, ivyanje ntubizi, none ngirene uri mu bitaro vyaye, nta mu bitaro ndimo, Konso ubwo urakomeye. Aravuga ati none ubwo uracha, urumva ngera no mu bintu vyamushituye akaza, kimwe araje kuraba ko nba nkikomeye nkifise ubwenge bukwiye cyane n'ubandi umusazi. Amubonye Fani yarababaye, yarize aya mwabonye narize samarira, yarize nka intro ngira ntoharura. Mu nyuma ndamubwira ntirema nti none nko ngahuje kundirishiriza iki, nene vyabaye fata base ko atariho, fata ko yapfuye, niyapfa sawa. Aho rero Fana acagira ikibazo, acaza kuza asanga
twamuhometse ko cyakije umuntu bwabuki byabaye natira ikaburimbo aha hose guhera ngaha urumva y'amazi yarafashe iki cyose aha yafashe isafuriya yuzuye amazi acamena ko kuko urumva ahereye mu mutwe acaramanura isura yose uku haramanuka hararondomoka inokunda kumukondo kwegeza nyina aho hashaka kugera rero hose twafyiringitiye habubiye bimwe byabubiye dutingana n'ikitobotse kuko byari irundarundi bizi bushe murabubona ahamenetse cyo dukubita mu buki cyo dukubita mu ifu y'ibijumbu dutingatingana fana za kuza sanga umwana ngano kuyirabura atagira foromire biramunanira kwakira aravuga ni kose kuva nakabaho kumba singendana n'umuntu ngendana n'igikoko je ntamu ati je sinzi kungendana n'umuntu afise umutima umeze nkuko ndamuga ati none ndire nini yahura none mpinduriki none nkomi nduru bundi bwo mpinduriki ko vyabaye ndaguma ngaho umukozi umutima ntwari bwamujemwe mu mutwe turaguma naho ntacyo nari nkiro nkamvuga ngo mbaze ngo bimeze gute na gute ndiyakira umutima wanje guma hamwe turakora ikiganiro Imana itabura kubigenza yagira imwumisha bya bintu byabiguma biramara igihe rero umunsi umwe kwishuri aho kwine yiga rero nkama natumye abana mugende mubwire madame yuko umwana yahiye iki mu nyuma racha vangwa agomba mufute urumva sinari bwaje acha tumiza ko bagombe bamufute umwana kwishuri kubera ngo twadupfuma tumufatira imoto canke ikindi gikoresho cyoshobora kumujyana kiga hama gataha rero umwana tutabigenjeje nkuko agomba mufute ndavuga ati agomba mufutego kuko ari yamaze nko gutora kamitende ibiki ndafata umwana ndamubwira nti wumva twogenda kwishuri yamaze kuvyimbuka ndamubwira nti rero reka tugende kwishuri ndafata imoto umwana ndamufuka ndagenda ndarondera madame ndamubwira nti rero ati umwana ninda mukuzaniye kugira cyazoje kwishuri tinarumvise ko atumije aho ugomba kumufuta none wa mugore ngo umwana ngo yahiye ngo murondera ngo imoto ngo akantu ngo nagate ngo cyenda murondera ngo ikibanza ngo cyane ngo hatekanye ngo akazoza yiga ukuburyo ngo ivyo biguma ngo bihera ngo neza cyenda mubwira nti sawa atuna musi nta makaye yewe naje nzanye atariko ejo no yazana cyenda mubwira kuko ni namunyegeje inyuma ndamubwira ati ariko ngo ugende muravye cyanda mu mufukurira yewe nabonye umugore akanya acharambira ngo mada yaturiwe niki ndamubwira ati ndamubwira ingene vyagenze acambira ngo ntabara ngo hamugura ngo koreke gwazanya ngo uyu mwana ngo ameze ngo nkuku ngo ntobe wazana ngo ukambwira ngo kansigurira ndamubwira nti none wowe watumye kugomba umwirukane basi tuyage nk'abavye wambwiye kugomba umwirukane umufute none umufute utamubonye namukuzane kugira umubone wewe wihingi ngo wenyine kugirana yo kumufuta canke abandanya nimba ubona yo bandanya nta kibazo jewe nzoza ndamwizanira hama nongera nza kumwitorera waya ngo genda ngo hazokirira hose ngo uzobanze ngo urabe ko yakize neza ngo none ngo nkirizuba ngo ntijyamubabuye urumva nyene ngo umuntu w'umuvyeyi nyene yumva nyene ko nawe bigoye cyane mwana ndarindira mwana ndukaruma rero vya bintu vyose birivuvura aca sigara yera ari nyama ndavuga ati none maranje ego kukira ko arakize bantu b'Imana yaba vyakunda iyaba kuri YouTube bemera ko ifoto iteranye ubwoba ijako nayibashirirako umuntu uri mu kibazo ubona mengo nta nzira ubona mengo nta nyishu ubona mengo Imana ntikora ukabona mengo uri muri vya bintu ubona ati jewe ngaha naho nosenga amava kunuka ntabwo vyohinduka nduwo kubihamya nta kintu na kimwe nabonye Imana idashobora gukorera umuntu bigahinduka wowe uzi ko ufise ibibazo uzi ko wakubititse nawe waciye mu bibazo je nkunda abagenzi baciye mu bibazo nkunda atari wa muntu yumva yakuze amaberebere yibogera ku munwa yimereye neza bamuhanagura bamubembereza na iki
ndakunda umuntu ari mu bibazo ashobora umuntu yumva yongisha inama akavuga ati je ndi mu rugendo nari nabonye ko mengo nibikunda ni nabonye ko mengo ngo menje kwimanika ndakwemereye ngo menda guhinomero muzoshaka ni mwaba 10 ni mwaba 20 tuzokora groupe hama igihe kimwe twicare tuyage abarira turire kubera je ubusinkirizwa n'ivyambayeko ahubwo ubundizwa n'umunezero wo kumva uburemere bw'Imana ukuntu yashoboye kuntabara muri ico kibazo mugabo ari nasanga kiri mu rugendo rukomeye cyane bita utararonka umutima wo kwihangana nzogufasha kurira turirane hama ahasigaye ureme kuko ukiyafise nzogufasha nzoba ndagufashije kubwuko je nibuka ubukomeze bw'Imana n'ukuntu Imana itabara nimba tuzoba 20 nimba tuzoba 30 tugira akagurupe tuzoyage tuzohurira n'ahantu wanashima dusangira ifana twihe pore ninumva wowe nyene uvuga ati je kweri nari nzi ko kwisi ari jewe je muntu wenyene nibaza ko ari je nahuye n'ibibazo nkuko nagenda kwisi nkumva yuko mengo ni jewe je nyene nari dudaguye keshi misegetera nkayitabagura imatera nkayijya inzara urabona gusenga utaronka ibyo uvuga mvuga ati Imana rabi bigaragaza nkavuga Imana nkumva mengo ndayifise nkifata nkuko jewe nyene ubwaje nkafata inkingi y'ikintu nkakigumbira nkavuga ati Mana ubwo wowe urambona Mana wowe ubwo uranzi Mana raba imyaka mfise byabigerageza na bya bindi nahura Mana gira impuwe nimba huri wowe ufise impuwe ngirira impuwe urabi imyaka mfise uraba n'urugendo rwose je naciyemo unyishure unyibuke untabare basi nsigare basi imbere ntaha abandi ariko basi ndeke kuguma ndi mwabona ubuzima bwo kubera kibaza abandi bwo kubera mengo nije naranguye ibigerageza byose byo kwisi Mana ntabara Mana mbwira ibyaha nakoze ndazi Mana ntunyemera nkabwira Imana ati ndabona ntunyemera mbwira ikintu nokora Mana ndamanitse amaboko mbwira ikintu nokora kugira unyemera mbwira basi umukozi w'Imana wumva wemera basi nzo munceko akumbwirira ungirira ikigongo ndabona je ntukinyumva utaragera kuri iryo sengesho ukabona ko Imana itakubona ndakwinginze Mana numvise waravuze uravuga kera n'ubu ndakwinginze Mana use nk'uwiyahura udomba kwibasa ijambo rimwe urumva icyo bakubwira kwiyahura uvuge akantu kamwe gusa umbwira icyo tupfa jewe nawe cyo tumureka ibi byago byose kaguma bimbako umbwira icyo nokora naho hoba kuja kurara ku kaburi ukwezi naho kuba kuja kurara mu mazi mu kiyaga ukwezi nobikora ariko ukangirira ikigongwe nimba hari nabona banaracumuye yuko bakiriho mbwira nze kubasaba imbabazi ariko ngirira ikigongwe amasengesho atagira ifatiro umusegetera nkasanga nawe umaze nkasanga aho ndyamye rero ho ninaramaze ninari nifite n'ikibazo urumva undi mugabo ntitwanabana nararonka uko ndira nkaronka uko nsevura iki ugasanga mu gitondo mbyuka ari nani nk'ikiyinzi urabona cyo bakubwira umuntu kugenda yarayinze isukari tansosera nabona abatwenga sinapfa gushiduka n'umunezero ndabaho muri ubwo buzima ndapfa rufurubi ndapfa ndazuka ndakomeza ndaba muri ibyo bibazo umwana asigara yera ndavuga ati none uyazokira ndaragirirwa ubuntu igihe kimwe fana maze kuza kunkoresha ico kiganiro wewe ntiyavyoroheje yaciye nkoresha ikiganiro naho nyene ninavuze ntireka atireka nkomere atireka fana inkomere indura Imana ativuga atoyaha reka nkomere indura Imana niyo yonyene mfise ati sindi bubwira abavyeyi ndazi ivyabona aciyemo ati nyirekera fanirega twarashwe namubwira ati nyirekera je ngume ndire ngume nkome induru ati ibi byose n'Imana ibibona gusumbya uko abantu bombona ati jewe nyirekera ati naco mfise ndi buvuge nagiye kumwemerera byatevye ndanduruka ndakira umutima ndamubwira nti sawa nimwatse kamera turakorana kida kiganiro mu nyuma nararose umuntu ashobora kundungikira umuti rimwe kabiri kuko uwo muti waruzimvye ndamushirako umwana inkovu zitangura kugenda zirahera buke zizimangana mu nyuma arambwira ati zana amahera nawe wigurire mu nyuma ndarungika amahera ambwira yuko uwo muti ugurwa mu madolari
ndungika $50 ndayarungika mu nyuma ambwira yuko ugeze kuri $200 ugeze kuri $200 naciye ndawuheba ciye ndavuga ati mfise umuryango umeze uko ubuzima bugenda ari bwa bundi nyene sinzi ukuntu nobivuga ndavuga ati sishobora ati ko mbona kiriho Imana yabikoze akaba kiriho azokira ntayo mahera noshobora gutanga umwana biguma biragenda buke ariko ndashimira Imana aho bigeze vy'ukuri ntabikubwiye aracasigaranye amabara make y'ingahe imbere ku nyene uri muramuraba uwo kwibaza ko mbere ari n'inzobe sinzi ukuntu no kwita ukuntu wo bivuga muga vy'ukuri muticaranye nk'uko umubone ntabwo woshobora kwemera ko ivyo bintu byamubayeko kandi ubonye iyo foto ugaca umubona n'ukuntu ubameze n'ukuri naho bo ufise umutima watimvye gute ukavuga ati jewe n'ukuri Imana sindayibona uca wemera ko Imana itabara by'ukuri Imana iratabara nta kintu na kimwe nabonye idashobora guhindura ifata ivyaboze ikabikomeza ikabigira bizima ntabwo wokwemera ko ivyo bintu vyabaye ndashimira Imana rero aho bigeze ubu mwana urumva inkovu ziracyari kure cyane kuko nagiye kunanirwa hasigaye nk'utugopo tubiri kugira umwana akire neza amere neza cyane urumva rero ndavuga ntireke ivyo ndavyihoze ndagirirwa ubuntu we kuba inkovu zitavyimvye ariko jewe iyo kwibera iranserereza iyo mu gatuntu ikambangamira iyiri aho ntavuze nayo ikigirira ivyishaka dufate ndi nko kunzira canke kujya kuntu urabona mu gihe c'izuba nambaye nk'impuzu hakaza akantu k'akadugumba zica zimfata rero izo nkovu zose ni zitatu zo mwotsi zikanja abantu b'Imana hariho ruguru abantu ngira mwarwaye ibivunja canke muzi ikivunja ukuntu kimeze hariho ukuntu ikivunja kikira gashinga twebwe twavyita ngo nagashinga karakurya hamwe ijoro ryose utora itiro udafutoye itiro nakangana nko kungusinzira nanje rero nuko zinjya zikanje ukamenga indani haro y'ibintu zikanja nkiyaga nkagirane rero muri uko kwiyaga nkiri kwibere yoyo ngerageza uburyo bwose bwo kureka kuko urumva yo yishobora kunzanira ibindi vyaduka bitandukanye mugabo nayo nko mu gihe mba nosa nko mu gihe mba dufate navyaye amabere kubera ategerezwa kujamwe naho ntayose umwana naho abari mabi ategerezwa kujamwe rero uko aba yagiyemo cyangwa uko aba ndureze nyene ari utuba twabonetse turimo cyanumva mengo noguma nagaza mugakumva yuko bambwiye ntaho gakomeza bazorica navuze ati Mana undinde ntibazonshibere naho ngo nsigarane rimwe wowe wandinze ko akaguru kanje gahitanwa na papa n'icumu ndakwinginze Mana uzondinde nzopfe atagihimba bankevye ngo bakureko inyama zagiye izo zaragiye sinkifatira ku vyagiye ubu mpanze amaso kubiri imbere ngumambwira Imana ati Mana ushishikare kunzigamira mu buntu bwawe nzotaha iwawe cyangwa nzove muri inosi nkifise ibihimba bikwiye rero nagomera kugira yuko atahana Imana itokura umuntu ibigeragezo bihindura amakurere ntabwo bihera ku muntu ariko ndashima Imana aho bigeze kuko Imana arampaye umutima wo gutimba bisaba gutimba ukikomeza ukihangana mu ntambara urimo iyo foto y'abavyakunde nari kuyibereka iyo kwibere nayo urumva nyene hari gihe usanga ifoto irabwe n'abana iki mugana mbwira abantu nk'umuntu w'umuvyeyi azoba bikeneye azonyandikire ndashobora kumwereka izo foto ko ari zibiri iyo kwibere niyo y'uwo mwana ukuntu yahiye nimba utizera uzaca wizera ko Imana iriho uzaca wizera ko Imana ihindura ibintu nivyo bitubeshejeho uno munsi vyo kwanka canke vyo kwemera tufise ukwizera yuko ejo tuzogirane tuzobaho bikabandanya kugira ndonke umunezero tirere uzi vyaje gute ninarasa abantu bose nguma nigunze atamuntu uvuga ikintu ngo ntwenge beshi murakunda kumbona mu mafilime ndi munosirese nta makuru mufise mu mafilime usanga ndi wa muntu yivugira udusako ndi wa muntu yitwengera ndi wa muntu abanezerewe nize kubaho jewe uyu nyene ndiga kubaho yuko atari je nihaye amahoro nawe uri muranyumviriza iga kumenya yuko wewe nyene ari wewe ni wowe nyene wo kwiyitaho
utarindiriye ngo ngombe nitabweho na naka iga wewe nyene kwiyitaho. Nivyashika umugabo ukabona nta kwitayeho, ni wige kwiyitaho, erega niwe wifise, niwe nibabaye. Umuvyeyi wawe niwabona byose kwa kwitaho ukaba ugifise impwemu zo guhema, iyiteho, erega ni wewe nyene, ni wewe uriho. Niyo mpamvu Imana izi ukuntu nyene umuntu ashobora kubaho. Reka guhanga amaso ibi na biriya ukabigumizaho ku mutima, urapfa uratabuka baguhambe, uraba umusazi, uragenda wimanike ku mugozi kandi hatari bwagere ko wimanika. Kandi wo kwihangana ukavumira ukarindira gatonya, inyishu yawe iriho. Ikigeragezo kiza gihekanye n'inyishu. Ukaguma uhanze amaso, umugabo wanje azontabara. Nivyakunda shima Imana, ariko nivyanke nawe iyiteho wewe nyene. Nta muntu wundi azoza kukumarira ibibazo, nta uhari, ni wewe n'Imana. Kristo wewe niwe avuga ati no mu rupfu tuzojana. Mama wawe n'ubu wopfa, canke umugabo wawe wopfa, canke umugore wawe ugapfa bakakujana ku mpanda canke bakakujana handi hariho hose, aragenda akakuririra ijyanyu mu uwo munsi, bakagushira mu kuzimu, akagusezera ngo aheza ni mwijiro ngo tuzohurirayo, kandi yakubwira nti naragupfiriye. Umuntu ashakubwira ngo je ngo ndagukunda, ngo naragupfiriye. Ninde wabonye apfira uwundi ko ata muntu numwe ndigera numva ngo ku mpanda yagiye baramuhamba, hamana bacavuga ati je umuntu ukora ni naramupfiriye, nanje he nimuce mumfurira. Ntawe, ni wewe nyene, wewe nyene ubwawe. Isi ntiyagukundira no kwisi ndababwiye ngo ni mwanka abantu, muga ntivyagukundira shima Imana. Ni wabona vyase naho tahura yuko ari wewe nyene. Igihe waje wenyene kwisi, naho vyarashitse mukaba mwaravutse muri ubushuri, mukaba mwaje mutandukanye, mwabaye ahantu hamwe, mugabo gupfa ntabwo muzopfira umunsi umwe, kandi naho mwopfira umunsi umwe bazobatandukanya. Bisigura ko impwemu y'umwe ibifiswe n'Imana. Kristo wenyene wavuga nti no mu rupfu tuzojana. Nta wundi muntu ndabona akunda yoshikira urukundo nk'ubwo Imana idukunda. Rero nivyashika bakagukunda shima Imana, nivyashika naho bakakwanga niwige ukuntu wewe nyene ushobora kubaho, kuko nutabigerageza ngo wiyakire urapfa, baraguhamba. Nize kubaho ndavuga nti rero ubu rero ni jewe mfata ingingo ati Imana ubu rero ni jewe na wewe. Niwa Imana ikoresheje umuntu ndabishimira Imana. Umugabo ampaye amahoro canka yanyimye, mvuga nti ubu rero ni gihe ni jewe nyene, reka niyakire imbeho jewe nyene uyu nyene. Navuze ngo nzobaho ngo aruko ngo bantwengeje ibiki kugira ntwenge kare naho wankiri gitaje sinatwenga. Ntarafata ingingo yo kubajewe. Aje abana bankundiye ni jewe, umugabo yo nkundira ni jewe, atonkundira nzoguma ndi jewe. Abana navyaye ni batanu bo nkundira ndi jewe, batonkundira ni jewe. Nize ko ari jewe, kuko naho nzova muri iyi si nzogenda jenyene. Rero reka kubabazwa nibyo bintu uri mushobora kuri mu kigeragezo, sinze ko gisumvye uburemere nk'ico nabayemo. Iga kwiyakira, kuko umutima wawe utagiye hamwe ngo wiyakire ucugwara ucupfa. Hari ibigwara byinshi biva kwihahamuka, kari imvura iguye naca numva merereje yawe kayewe, nta muntu amvugishije ese rero ngwira ko vyije umwe muyaga, naca mbona umubiri wanje wose umerereje, nta muntu ankubise, nta kintu na kimwe, nkaca merereza umubiri wose, umutima ugacuduga. Niga kubaho yuko umuntu avuka rimwe agapfa rimwe, kandi ubuzima butari mu maboko y'umwana w'umuntu buri mu maboko y'Imana. Imana ntabaye kiriya gihe ntaho yagiye nawe yo gutabara. Ishobora kuba mvuze byinshi iki wumva keneye ko no muha impanuro zikigerageza rimwe runaka, cyangwa wumva afise ico yomfasha. Ntabwo ndarengana, nta n'ubuzima wanashima burenganye ndacyangwa umugabo nize kubaho jewe, nize kwifata, nize ubuzima bwo kutabaho nkoma induru. Nkunda kuvuga, nkunda kwirata ico narenganye, sinkunda kuvuga ubuzima bubi mba ndimwe canke ikigeragezo nk'ikirimo. Imana yaranshoboje, nkunda kurira nkarira Imana yonyene, kuko hari igihe uririra umuntu uzi ngo arashoboye kugutabara. Nivyo uno munsi arashaka kugutabara, ejo ugaca usanga ahubwo hakugutabara bakongerereje ubundi bubabare bwa ca kibazo. Iga rero kubaho wewe, ariko sindakubujije abagenzi nibagira mugani vakwankira, uze umenye yuko
ari ibihe birahinduka. Ushobora kunyandikira ku nimero yanje ya WhatsApp cyangwa isanzwe hose irarengana 69 46 94 19 69 46 94 19. Nizo nimero ushobora kundondera ko aba kuri WhatsApp, wowe ubona ko vyase kwera, ubona ko hatanzira, ubona ko ufise wa mutwaro udahinduka, nagomenda kubwira hamwe no gusenga nta kintu na kimwe nabonye Imana idahindura. Ibisigaye bye bye yari niyo kindi Constance. Ni vyinshi naciyemo nashobora kuvuga ngo mpeze aha nicaye kuvona akababwiriye, numva naho nicaye mengo n'intebe yarobotse. Umukameramani wewe yahevye ararira, inyuma yo kurira yasinziriye, nimba nza kubaba umuvyure. Rero ivyo ntashoboye kwibuka canke inkuru y'urugendo rw'ubuzima bw'umuntu aba ni ndende. Ndaho ubu ndi mama w'abana 5, ariko Imana yaranshoboje. Kare ndashima Imana yarampaye gukura abasha. Kare nkifise umwana umwe 2 waza wumva ngo akagore ngo kajya n'akagore, ntibavuga ko ndi no ibaze ndi umugore w'umuntu bagakavangwa ngo kakagore. Urumva iryo jambo canke natwarinduka me bakaguma babona mengo ni yishushu kuko nari nkiri gato, narakana ndi gato, ariko ndashima Imana bo kumvyaro zitanura bona ubukwere frema. Imana arahinduye ibintu, arashaka kuvuga ati ni umumama, naho navuga ko ari umumama abantu bakavyemera. Kare naratinya ko nuko nkireze umwana abantu babona, wasanga umwana nsumvye ibiru, ugasanga urwana runga nuku, ugasanga urwana urumva na rutoroka mengo nyene ndumurezi w'uwo mwana. Ariko Imana itabora uko ibigenza ntacitohindura, ishatsi irakwambika umubiri. Ndibuka igihe kimwe narayisenze ndavuga ati Imana, ubu buzima ndimwe by'ukuri busa na bino bibazo, ariko ndakwinginze unyambika umwambaro wo kumisha ibibazo. Nzofuma basinza ngenda ntunturira indani muga kagasuzuguro kuko ikibazo canje giturika ndenganye n'umuntu akabona ko mfise ikibazo. Ndabirambiwe, ndakeneye Mana umfuke umutwaro wanje wose nzoba mfise, uzomba bariza indani kuko umutima wanje wariyakiriye, waramenyereye. Mugabo umfuke kuburyo ndimo ndarengana mu ibarabara atamuntu azomenya ko mfise amarira, atamuntu azomenya ko mfise ikibazo, atamuntu azomenya ko ngenda nagahinda. Kandi Imana yarabikoze. Ubu naho no kagira indani muri jewe mugadohoye mu ibarabara. Narize kwikirigita muri jewe ndatwenga, ndiga kwiha umunezero, ndiha gutwenga, ndiha umunezero wose ushoboka jewe nyene ubwanje, ndawihaye jewe nyene ubwanje kuko ndazi ko umuntu ntazogira umuntu azambwira ngo nzoguhoza amarira, nzogira hane. Cyane cyane uzorabe nk'abakobwa, urashaka kuba ufise ikibazo runaka ukabona nk'umuntu w'umugabo araje ngo nzogukura ngo muri iki kibazo ngo ngome ndaguhoza amarira ibiki, akakujana mu vyaha. Ugasanga ahubwo umwe waruzi natahuye ijambo rivuga ngo uwari kumpoza. Sinzi umuntu yakurikiranye filime yanje Imvano, isa n'ubuzima bwanje n'ahatari samprusa, kuko hariho nk'ivyo mba mbona bimwe novuga bagakomereka kandi twarahariranye. Nagomba ndakwibutsa uri muranyumviriza, ubu muhira ndi umwana ngifura kandi ndi umwana agira 6, ubu ndi nk'ifura yo muhira. Abavyeyi ubu turayaga ku telefone, ngira naho no banyotewe sinoshobora kurara inzara, bo bariye no babwira ati ndongikira 5,000 ndo nkiconja bakabima. Nkuko nanje ubu nikimbuza kugenda muhira tukayaga. Byaraheze narabahariye, nabo bagore baraza ukabona nyine ko bamwe biyagiriza abankoreye akaja iki, ukabona ko nyine babona ko vyaheze. Narabahariye ubu ndamahoro, ahubwo nshima Imana kuba byarabaye kuko bitaba abantu b'Imana. Simba ndimo ndababwirira birashika ukabuhindutse nimbuhindutse cyane nimba wizeye Imana. Iyo bitaba iyo batari igikoresho ntabwo no musimba ndimo ndavuga. Nimba bishikuga kurikirana filime zanjye ukazikunda, iyo bitaba ntabwo mba narabaye Bujumbura. Ibibazo tunyuramo si twe twabitanguye, kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza. Urugamba rugumye inshuti zose ziraguta, sinabo wizeye bakagutererana. Baraba imbere n'inyuma nawe ukabura inzira, Satani akakwereka ko ibyawe birangiye. Yasenyuye Yeriko nizo kugwanirira. Ihangane isambure sijya gutegeka mu gucumuriye nitwara ntabwo bikina ndikubona kagera Imana y'ihakagiri. Duhora turavuga ibintu
twese turaratwarira acarambwira reka kugira inama ibi bintu wobivuga wosanga hariho abantu basangira ubuzima basangira ubuzima bwabo ku isi ibibazo tunyuramo si twe twabitanguye kandi si na twebwe twimirije kubirangiza urugamba rugumye inshuti zose ziraguta sinabo wizeye bakagutererana uraba imbere n'inyuma nawe ukabura inzira satana akakwereka ko ibyawe birangiye yasenyuye yeriko n'izo kurwanirira ihangane ndiyumva nk'umusinda kubigana umunsi ubu naciye numva ndizeni mbohotse ubu ndumva nasize amahanga yo kubivuga kare numva ninabizibanje ninabibakiriye mu kibanje numva kinimuri n'amakubwiriza umubabaro w'amasiyanza turi buhindureko mugakumva yuko nagenda bivuga nsanga abandi bababaye nababaye nsanga abandi bambwira ngo yongo kumbe tumeze cyo kimwe ubu rero umutima wanje aramaze kumenya yuko mu isi atari igihe nini araranguye ingorane kare nari nzi ko igihe naranguye ibibazo jenyine nari nzi ko ari igihe noba naracumuye kumana nama mu masengesho nagira amasengesho nta kindi kintu nabwira imana nayibwira imana mbwira ico dupfa ndakirandure naho ntuma kurara muri ubuzi ndararayo ariko mbwira ico dupfa cyo tumureka ibibazo byose bikashikako ariko ubu narabonye ko kwisi atari igihe naranguye ibibazo jenyine hariho n'abandi babifise yuko ibibazo bihindura amakorere bidahera ku muntu ndashima imana rero kongera kwiganyira mubigerageza hanyuma yakaraba imana irakora urasa gukira icyobo mugenzi wanjye wigashe icyanzo yozefu bene wabo bashatse kumwica manira muri ntacyo yabonye mugenzi umukecuru harashaje kuko harakuze harakomera ubu hari muri zabukuru ibigaragarira ndacyafise imyaka mike vrema ndacyafise imyaka mike kandi nashimye ndacyari muto umugabo ibyiyumviro by'iwanje byarakuze nikugira inama y'urugendo urimo ukabaho neza umuhanuro ndaguhaye kuko ndafise ibyo noguhanura ndafise ibyo nokubwira ngo nize kuko narabiciye mugabo ukaba nawe ufise ikigeragezo washyiramo cyita iki cy'iwanje nukuri ndakwinginze nawe umfashe ukomeze abandi kandi wanashima ku bw'ibyo jewe noshobora no gufata ntakira umuntu bafise ikigeragezo runaka cyangwa yuko abivuze cyangwa abishingiye inaha abandi ariho yurubuka ku mutima nkuko nanjye ariho naruhukiye ku mutima nashaka kuguha kaze nkakwakira ukambwira iyo ntare yawe hari igihe yofasha abandi nawe kandi ukagufasha kuruhuka ubonye yuko icyo bishobora kukubwira rero bitokuruhura abandi boguha impanuro nabonye abantu badukurikiranye n'abana beza baratwandika bakatubwira ngo irema bakaduha pole yewe n'umusatsi n'ubwo hapora mugabo uturengagije yuko bashobora no kutwana kuko hari igihe cyo kwana n'igihe cyo gukunda wibuke rero iyo mubabona isi ikuvugirije impundu ukabona inshuti zirakuvugirije impundu wibuke yuko satani ashobora gukoresha abo nyene bakaba aribo bagutera amabuye mugire ibihe vyiza aho muri mwubahwe mwihanganire ivyo murimwo nta bihe Imana idahindura bayibaye